Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abatabazi n'imfashanyo biri mu koherezwa muri Mayotte kugira ngo hafashwe abahuye n'inkubi y'umuyaga ikomeye cyane yibasiye mu mpera z'icyumweru gishize y'ikirwa cy'Ubufaransa kiri mu nyanja y'Ubuhinde hafi ya Afrika. Uyu ni umurundi uhatuye. Hari imodoka zashwanyaguritse ziramenagurika ziri mu mabarabara, hari n'amakaritsiye menshi abantu baracamwo, ata modoka zihaca. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biri bloqué, nta mazi ahari, nta matara ahari. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwose mu majambo make muri Mayotte bwahagaze. Ikibazo cy'ibiganiro bitaziguye hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisabwa n'u Rwanda cyatumye hadasinywa ejo i Rwanda muri Angola amasezerano y'amahoro hajyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Izo nama zose u Rwanda rwavuze ko ikibazo cya M23 kigomba gukemuka mu biganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23. Ibyo ni ibintu byanditse, ntabwo guverinoma ya Kongo ishobora kuza ngo ivuge ibindi bidahuye n'inyandiko zanditse zihari buri muntu wese ashaka kubona. Mu Burundi inama nkuru y'abepiskopi Katolika ivuga ko itewe umutima uhagaze n'ibintu bimwe na bimwe bitagenda neza mu gihugu, harimo no kurya ibiturire. Haracibonekeza abafise agatima ko gukumira ukwikwegera ko ubutegetsi bwose no kunyonyeza itunga ry'igihugu. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwiwe mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12. Aya makuru yose ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Sengiyumva hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ubufaransa bwavuze ko buri kwegeranya inkunga yo gufasha abantu bayo ku butaka bwa Mayotte mu nyanja y'Ubuhinde. Ni nyuma y'inkubi y'umuyaga ikomeye yo kuwa gatandatu. Abaminisitiri 3 muri guverinoma baraho byabereye kureba ayo mahano. Hari ubwoba ko abantu babarirwa muri magana bapfuye, kandi hari n'izindi mpungenge zikomeje kwiyongera ku mfashanyo n'ibiribwa ndetse n'amazi. Inkuru ya Dani Abahad muragizwaho na Felenga Kwaye. Inkubi y'umuyaga Chido yasize ishegesha ubuzima bw'abantu, inatera ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Ubu rero Ubufaransa bugomba kugaragaza yuko bushobora kugoboka kugira ngo bubuze ikibazo kuba amahana akabije abaye ku isi. Abanyapolitike bari gukusanya imbaraga n'ubufatanye. Gusa Mayotte iri mu birometero 7,000 uvuye ku butaka bw'Ubufaransa. Rero ni ikibazo gikomeye koherezayo ibikoresho. Réunion, ikirwa cy'Ubufaransa kiri ku rundi ruhande rwa Madagascar, kiri gukoreshwa gucishwaho ibyo bintu. Ubufaransa buri gukora iyo bwabaga kugira ngo bwongere inkunga, bwongere abatabazi, bwongere kandi vuba na bwangu abashinzwe umutekano n'inzobere mu bwubatsi. Byanatumye hibazwa ibibazo niba koko Ubufaransa bwari busanzwe bwiteguye kugoboka mu bihe nk'ibi. Minisitiri w'intebe w'Ubudage uzwi nka Chancellor Olaf Scholz yatsinzwe itora ryo kumugirira icyizere mu nteko ishinga amategeko nk'uko byari byitezwe. Ibintu byaharuye inzira y'amatora rusange mu kwezi kwa 2 k'umwaka utaha. Bikurikiye igwa rya guverinoma ye ihuriweho mu kwezi gushize bitewe n'impaka ku ngano y'ikoreshwa ry'amafaranga mu gihe cy'amage y'ubukungu. Ibipimo by'amajwi byerekana uko abantu bashobora kubona ibintu mbere y'amatora bizwi nka polls bisa n'ibyerekana ko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ry'abaconservative rishobora kubona amajwi menshi mu matora ateganyijwe, cyane cyane kubera ko bari gufata umurongo ukarikiye ku kibazo cy'abimukira. Itangazo ryitiriwe perezida wahirizwe ku butegetsi Bashar al-Assad muri Syria ryashyizwe ku rubuga nkoranyambaga mu gisa n'amagambo ya mbere kuva yahunga akajya i Moscow mu minsi 8 ishize. Iri tangazo rivuga ko ngo atigeze ateganya kwegura ku butegetsi, ariko yahunze Syria ku busabe bw'Uburusiya nyuma y'ihirima ry'igisirikare cye. Iri tangazo ryitiriwe Assad ryashyizwe ku rubuga rwa Telegram rwa Perezidansi ya Syria, ariko kugeza ubu ntibisobanutse uigenzura ubu. Hagati aho ufatwa nk'umutegetsi mushya wa Syria Ahmed al-Shara yahuye n'intumwa y'umuryango w'abibumbye mu gihugu mu muhate ku rwego mpuzamahanga wo koroshya ihererekanya ry'ubutegetsi. Ibihugu nka Qatar na Turukiya byongeye gufungura ambasade zabyo, n'Ubufaransa buri gutera intambwe zo kuvugana n'ubutegetsi bushya. Hagati aho ariko Israel yo ikomeje kumisha ibisasu bya bombe ku birindiro by'igisirikare cya Syria. Inkuru ya Barbara Platt Asha muragizwaho na Yvette Kabatesi. Umuyobozi w'umuyisilamu Ahmed Shara yahuye n'intumwa ya ONU
Itangazo ry'uwo mutwe w'abahiritse ubutegetsi rivuga ko baganiriye ku kuri kuri hubu, aho asanga umutwe we ugomba gukurwa ku rutonde rw'abavuzweho iterabwoba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy yatangaje ko Ubwongereza buriho buganira n'abayobozi bashya nubwo bakiri kuri urwo rutonde, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko. Intumwa za Qatar ubu zahuye n'abagize guverinoma y'agateganyo. Qatar na Turkiya bigiye gufungura ibiro bihagarariye ibyo bihugu byari byarafunze hashize imyaka irenga 10, naho itsinda ry'abadiplomate b'Ubufaransa ritegerejwe i Damascus uyu munsi. Hagati aho Israeli yakomeje kugaba ibitero by'indege ku bikorwa bya gisirikare. Umugenzuzi mu by'intambara muri Syria yavuze ko Israeli yarashe mu mujyi w'icyambu wa Tartus. Aya ni amakuru ya BBC. Igisirikare cya Israeli kiravuga ko cyaburijemo ibisasu bya misile ndengamigabane byagabiwe muri Yemen. Inzogera mpuruza zizwi nka sirens zavugijwe i Tel Aviv ku nshuro ya mbere ndetse n'ahandi muri Israel. Kuva intambara ya Gaza yatangira mu gihe cy'umwaka urenga, inyeshyamba z'Abahuthi zifashwa na Irani zamisha ibisasu byinshi kuri Israel ndetse zinibasira ubwato bwikorera ibicuruzwa bijya mu mahanga mu nyanja y'Umutuku. Ikigo gicukura amabuye y'agaciro cya Barrick Gold kiri kuvuga ko kizahagarika ibikorwa byacyo muri Mali n'ibigemurwa rya zahabu rikomeje kuburizwamo na guverinoma y'igisirikare. Kimaze iminsi kigerageza kugera ku masezerano n'abategetsi ku kibazo cy'umurongo ngenderwaho mushya mu rwego rw'icukura ry'amabuye y'agaciro. Ariko mu gihe ibiganiro bitagenda neza, Barrick ivuga ko abakozi bayo bari gutabwa muri yombi nta mpamvu, ndetse ko n'ibintu ku nyubako zayo zahitwa Lulo Gunkonto bimeze nabi cyane. Zahabu ni kimwe mu bintu by'ingenzi Mali igemura mu mahanga, kandi abategetsi ba gisirikare bashaka ko zimwe mu ngingo zigize imikorere mishya zigaruka ku bihe byahise batarafata ubutegetsi. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kwerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Hejuru ku cyumweru hari hitezwe i Rwanda muri Angola inama hagati ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa perezida wa Angola Joao Lourenço, ariko iyo nama ntiyabaye. Ibiro bya perezida Tshisekedi byashinje intumwa z'u Rwanda kwanga kwitabira iyo nama yari yitezweho kurangiza imirwano mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'ingabo za leta n'umutwe wirwanya wa M23. Leta y'u Rwanda yavuze ko iyo nama yasubitswe kuko kuwa gatandatu mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yabereye i Rwanda muri Angola, u Rwanda na Kongo byananiwe kumvikana ku kwemera ibiganiro bitaziguye n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Navuganye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe watangiye asobanurira itatumye impande zombi zitumvikana kugira ngo hasinywe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi bibazo bibiri by'umutekano byari byarahawe igisubizo, ikibazo cya FDR n'ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi. Hari hasigaye iki kibazo cyonyine cya M23. Hanyuma rero tukaba twaratangajwe n'uko guverinoma ya Kongo yahinduye igitekerezo cyo kuganira na M23, kuko mbere mu nyandiko twahawe na Angola nk'umuhuza bari bemeye iyo dialogue mu rwego rw'ibiganiro bya Nairobi. Rero twatangajwe n'uko bageze i Rwanda mu nama y'abaminisitiri babihinduye bakabyanga bagatemba burundu. Ariko ntabaciye mu ijambo aho ngaho, Kongo nayo ivuga ko ahubwo byayitangaje kubona ku munota wa nyuma ngo bitandukanye n'ibiganiro byabanje, u Rwanda ruzana iyi ngingo yo kuvuga ko Kongo igomba kugirana ibiganiro bitaziguye n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Kongo irivuga ntabwo bivuye n'ukuri, nta nubwo bivuye n'inyandiko dufite twembi. Ndagira ngo mbibutse yuko ibyo umutwe wa M23 byazanywe mu biganiro bya Rwanda n'umuhuza Angola, aho yaje mu kurahira kwa nyakubahwa perezida wa Repubulika ku itariki ya 14 Kanama uyu mwaka, azanye umushinga w'amasezerano urimo icyo kibazo cya M23. Ndagira ngo kandi nabibutse yuko u Rwanda rwavuze inshuro nyinshi mu nama zagiye zikurikirana, mu nama zabaye mu kwezi kwa 8, mu kwezi kwa 9, mu kwezi kwa 11. Izo nama zose u Rwanda rwavuze ko iki kibazo cya M23 kigomba gukemuka mu biganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23. Ibyo ni ibintu byanditse
ntabwo guverinoma ya kongo ishobora kuza ngo ivuge ibindi bidahuye n'inyandiko zanditse zihari buri muntu wese ashaka kubona. u Rwanda rero rukomeje guhagarara aho ngaho, ruzashyira umukono kuri ayo masezerano ari uko gusa leta ya kongo yemeye gutegura ibiganiro bitaziguye n'umutwe wa M23. Mu nama twarimo ejo bundi nako inama y'abaminisitiri, aho ngaho mu gihe twari twananiranywe kumvikana, umuhuza yari yazanye igitekerezo cy'uko umuhuza mu byerekeye ibiganiro bya Rwanda n'umuhuza w'ibiganiro bya Nairobi ari we Perezida Uhuru Kenyatta, wahoze ari perezida wa Kenya, bajyana imishyikirano na M23 ndetse na guverinoma ya Kongo kugira ngo barebe icyo bageraho. Twebwe rero twarabishyigikiye, turavuga tuti aho bigeze ni byiza yuko abo bahuza bombi bajyana iyo mishyikirano na M23 ndetse na guverinoma ya Kongo, hanyuma bakatuzanira inyandiko yanditse y'ukuntu ibyo biganiro byakorwa, hanyuma tugatumirwa bundi bushya i Rwanda kugira ngo habe inama y'abakuru b'ibihugu aho ayo masezerano yashyirwaho umukono. Ariko mu gihe bitabaye, nyine mu gihe leta itaganiriye n'umutwe wa M23, u Rwanda ntabwo ruzasinya ayo masezerano. Birumvikana kubera impamvu mwese mwumva, kubera ko u Rwanda na Kongo rufite umubano utameze neza, ari nawe watumye ibiganiro bya Rwanda bibaho kubera impamvu eshatu z'umutekano. Ya mbere ikibazo cya FDLR, ya kabiri ikibazo cy'ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, icya gatatu ni ikibazo cya M23. Ibyo bibazo bya mbere bibiri mvuze byo byarakemuwe mu nyandiko. Ya nyandiko inonosoye yari yise CONOPS, Concept des Opérations, yaremejwe n'abaminisitiri, nta nubwo yigeze inaganirwaho ejo bundi i Rwanda. Hari hasigaye rero iki kibazo kimwe rukumbi cya M23 kubera ko gifite ingaruka mbi ku mubano w'u Rwanda na Kongo. Dufite impunzi zirenga 100,000 z'abatutsi b'abanyekongo, kandi na Kongo igahora idushinja gushyigikira uwo mutwe wa M23. Bivuze ko n'iyo kibazo cya FDLR n'ikibazo cy'ubwirinzi, ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda cyakemurwa burundu 100%, hadakemuwe ikibazo cya M23, ejo bundi guverinoma ya Kongo izakomeza kudushinja gushyigikira uwo mutwe. Olivier Nduhungirehe. Tugiye mu Burundi, aho inama nkuru y'abepiskopi katolika ivuga ko hitewe umutima uhagaze nuko muri iki gihugu hacibonekeza ingendo yo kurya ibiturire, kunyuriza abantu hamwe no gukumira mu bijanye no gutanga akazi hishimikijwe imvo za politiki. Biri mu itangazo yasohoye kuri uyu w'Imana igihe hariko hatanguzwa icese itegurwa rya yubile ya Kiliziya Katolika yo mu mwaka wa 2025. Ribaye itangazo rigize kabiri rivuga ku buzima bw'igihugu, risohowe na bungere be Kiliziya mu kiringo c'ingwi imwe gusa. N'inkuru ya Gildas Hundi Mpundu ari Bujumbura. Mu itangazo ryasomwe mu masengero yose akukira Kiliziya Katolika y'u Burundi kuri w'Imana, abepiskopi bavuga ko bahangayikishijwe no kuntu ubukene butera bwiyongera mu Burundi. Bagaruka ku iduga ry'ibiciro risa n'iryabaye akananira abahinga no kubura akazi, bituma ugwaruka gwihebura kubera kutabona akazoza keza. Abungere be Kiliziya bavuga kandi ko barajwe ishinga n'itituka ry'indero mu mashure hamwe n'ingaruka mbi zaryo. Si ibyo gusa nk'uko tuvyumva mu ijwi rya Patiri Viateur Ntarataze yasomye itangazo muri Katedrale Regina Mundi. Nk'uko twabibashikirije ku munsi w'Imana ugira gatatu wa Pasika, haracibonekeza abafise agatima ko gukumira, ukwikwegerako ubutegetsi bwose no kunyonyeza itunga ry'igihugu. Hariho ukudahana n'ubutungane budatunganiriza bose nk'uko bikwiye. Itangwa ry'akazi harabwe cane cane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke ugutanga ibiturire rimwe na rimwe bataravye n'ubushobozi. Haracariho n'abantu banyuruzwa bakagenda amazima yongo. Iri ni itangazo rigize kabiri risohowe n'abepiskopi katolika mu kiringo c'indwi imwe gusa, aho bagenda bagaruka ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu, ubutunzi n'imibano. Mu ndwi iheze bashimangiye ko batewe umutima uhagaze n'iduga ry'ibiciro, baca bagira ko basaba inzego z'igihugu gufata ingingo zose zishoboka mu ntumbero yo kuremurura abanyagihugu. Muri leta y'u Burundi tubarondeye ntibashimye kugira ico bashikirije. Uburundi bumaze igihe buhanzwe n'ikina ry'amafaranga y'agaciro ryatumye bitabworohera kurangura ibidandazwa vya nkenerwa biva hanze y'igihugu, harimo n'igitoro. Iyi ngona yateye iduga ry'ibiciro mu bisata nka vyose, ubuzima nabwo bukabandanya kuzimba. Gildas Hundi Mpundu i Bujumbura. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live.
Tukomereze mu nyanja y'Ubuhindi, abatabazi n'imfashanyo birimo koherezwa muri Mayotte kugira ngo hafashwe abahuye n'inkubi y'umuyaga ikomeye cyane ifite ubukana butari bwaboneke mu myaka hafi 100 ishize kuri iki kirwa cy'Ubufaransa kiri mu nyanja y'Ubuhindi hafi ya Afurika. Kuwa gatandatu inkubi y'umuyaga yahawe izina rya Chido yashenye amazu menshi kandi hari ubwoba ko abantu babarirwa mu magana ishobora kuba yarabahitanye. Insinga z'itumanaho n'umuriro w'amashanyarazi zaracitse kandi ikibuga cy'indege n'ibitaro byarangiritse cyane. Abaturage baravuga ko nta bintu by'ibanze harimo n'amazi bafite. Aho muri Mayotte hasanzwe hari abanyafrika benshi babimukira. Mu kanya kashize navuganye n'umurundi haba Nsabimana Esther ntagira mubaza aho ko ibintu byifashe. Kuva ku gatandatu ku mugoroba hari ibibazo by'ibiti byaguye mu mabarabara, hari amapoto y'amatara yaguye mu mabarabara, hari imodoka zashwanyaguritse ziramenagurika ziri mu mabarabara. Ni ukuvuga ngo ibyo byose kuva ejo n'ubu ntibirashobora kuva mu mabarabara. Hari n'amakaritsiye menshi abantu baracamwo, ata modoka zihaca. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biri bloke, nta mazi ahari, nta matara ahari. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwose mu majambo make muri Mayotte bwahagaze. Hanyuma se ubutegetsi hari imibare, hari ibitigiri butanga by'abantu bashobora kuba barapfuye? Muravye ukuntu byari bimeze, harageze n'igihe ubutegetsi buvuga yuko atabantu b'ubutabazi bashobora kuboneka. Ni ukuvuga ngo nihagira umuntu agira ingorane aza kumenya ingene yigwanako. Ni ukuvuga ngo byari ibintu biteye ubwoba, byari ibintu bikomeye cyane. Uriko uraraba n'isaha n'ubu imibare y'abantu bashobora kuba bahuye n'ibyago, abantu bapfuye ntibashobora kumenyekana, kuko navuze yuko n'ubu iyi saha tuvuga amabarabara menshi ari bloke, ahantu henshi ari bloke. Ni ukuvuga ngo n'ubu butabazi butabashobora kuhagera kugira ngo burabe ibyamaze kononekana. Hanyuma ibyo bikorwa by'ubutabazi byo bigeze he? Hari abantu barimo kubona birakorwa gute? Biracagoye kuko novuga cyane cyane nk'abantu dusa tuvuga ururimi rumwe. Hari impunzi nyinshi ziri hano Mayotte, navuga ko zirimo imico ibiri. Hari impunzi zifite ubuhungiro, hari n'izindi mpunzi zitaremererwa ubuhungiro, ariko byose tubifata ko ari kirema muntu bari hano. Kuraba nk'aho tuvugana hirya no hino muri Mayotte kuko bose barahatandukanye, urumva ko ikintu gikomeye cyane cy'ubutabazi kirabagerako. Nk'akarorero nta mazi bagira, ntibafise ahantu ho kuja kwiherera. Ni ukuvuga ngo n'ubundi turindiriye ko hashobora kuba ibindi bibazo bitandukanye bijanye na kolera, amacinya bishobora gutera umwanya wose, kubera ko n'ubu aho abantu bababwiye bahungiye nk'abanyafurika bari, hari abakongomani, hari abarundi, hari abanyarwanda, abasudanizi, hari abasomali. Aho bose amazi bararonka. Ni ukuvuga ngo aho bose bari ahantu hamwe. Ni ukuvuga ko mu majambo make nta kintu tubona c'ubutabazi kiratangura kuboneka ko cigaragaza yuko bashobora kuba batanga gufasha, nta na kimwe kiraboneka. Nsabimana Esther muri Mayotte. Tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari. Abatari bake basigaye bahita iwabo w'ikinga, aho ni igihanga imwe mu ikomine zigize intara ya Bubanza mu Burundi, aho ikinga ritagifatwa nk'igikoresho cyo kunguruza abantu n'ibintu gusa, ahubwo risigaye riri mu byubatse imico n'imigenzo y'aka karere. Mu mpera y'indwi komine Gihanga yaratunganije ihiganwa ryo gusiganwa ku makinga mu ntumbero yo kwiteza imbere ibikoresho no gushimangira agaciro kabyo mu kibano. Mu bitabye iki gikorwa cy'imboneka rimwe harimo bamwe mu baserukira ibihugu byabo bya Buraya mu Burundi hamwe n'abaturuka mu zindi ntara z'u Burundi. Ni inkuru ya Jidas Yihunde Mpundu. Aha ni hafi y'ikibanza abariko barasiganwa ku makinga bashikiramwo. Turi muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Ku mabarabara hari isinzi ry'abanyagihugu. Uko abahiganwa barengana niko abanyagihugu bakoma amashi, abandi bagakoma induru, abandi nabo bagashaka gusimbira mu ibarabara. Igipolisi gisa n'icyananiwe kubaturuza. Ni igihe cy'isaha indwi, izuba naryo rimena imbwa gahanga. Abahiganwa bose bambaye umwambaro wisa. Harimo abakobwa batari bake. Esperance Manirakiza yaje gushigikira abakenyezi bagenzi we. Urabona natwe turashoboye, nubwo tutanganye n'abahungu muga turashoboye, twiyumva neza. Ibi bintu bituma abantu biyumvanamwo kandi umutekano ugashishikara kugenda neza cyane. Bamwe mu barorerezi baje bava mu ntara za ruguru, bemeza ko batari bwabona abagore canke abakobwa bariko baragendesha amakinga.
Bernadette Manirakiza w'imyaka 53 aturuka mu Kayanza. Gaye nigishasha nawe yanasamaye byakomeye nanezerewe kuko mbonye badufumbye ubumenyi kwe amakinga kubigeme burya byambereye gishasha kabisa n'umugwayi wanje nkekana muzize iyo onyenza gusama numvise ngo abakobwa bari ku makinga abakobwa nungahe gihanga itariki niyo no munsi ndahabonye. Abahiganwa bibagenda ibirometero 37 hagiye hatangwa ubushimwe bw'amafaranga bivanye n'ingene bagiye barushanywa. Ku ruhande rw'abahungu Claude Kwizera niwe yabaye wa mbere. Ivyo birometero yabigenze mu minota 30 irenga gato. Abeshi kabisa ko nabikoreye cyane. Ko je naravyumva mu kuruse yagize kabiri. Kuruse ya mbere yarananiye kubera ko yacifana ku bade. Cyamba sete birambabaza cyane. Abana bati soki mu mwara batinya. Tino musinda bakombagaza mwe muravyibonera. Biragenda neza vura ko nizeye ni ba fiziki ngufu myinshi. Twagiye ibirometero 37. Iri higanwa ryateguwe mu ntumbero yo gushimangira agaciro k'ikinga risigaye rifatwa nk'imwe mu nkingi zubatse imico n'imigenzo muri komine Gihanga. Iyi mico yarashinze imizi no mu bakenyezi. Bamwe muri bo ntibashobora kwemera ko umusore abashira mu nzu atabanje kubereka ko afise ikinga. Cimpaye Karamiriza numwe muri bo. Singenda banza kamikinga. Nawe yoreka inkwano muga kampereza ikinga kuko ari buzima bwanje. Ikinga niryo tuvomago, niryo tujana mu murima, niryo turangurako, niryo dusenyako umva gute. Naritango yafise imyaka 4. Ubu mbakira ibiro 200 by'umuceri. Nashatse kumenya iyo umugenzo wo kugendesha ikinga muri Gihanga wazananye maze negera musitantere Leopold Ndayisaba. Mu myaka ya 70 harigeze kuba hari ubukene bw'amazi heruzuba nike amazi bakaja kuyavoma kure niho bakoresha ikinga. Nibwo buryo no bwo kuyunguruza bwari buriho no gushora ibintu hana ko ari Bujumbura imodoka zitaragwe bagenda ku makinga gutwara amata ibujumbura kwikinga murazi ko abana b'ibujumbura bari bazi yuko amata ava kwikinga tinakabakaranga. Mu bitavye ibirori vy'irihiganwa hagaragayemo ubuserukira ububirigi mu Burundi Michael Wimer hamwe n'uburongo yishira hamwe rya ONU rirabijanye n'iterambere PNUD. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye mvira mu rugo nk'amahoro ndeme ngahenjirire mu nzu nyabo ubwo nyine nyiramariza kubuje uburenganzira bwo kubana naso ngwiki nahani kwase noneho no kwa nyina urumva hasoni urazana umwana ukamujugunya iwanjye warangiza ukanteza Stefano akamuza ku nkeke wamvire mu rugo koko ndakuvira mu rugo sikinzanye kirarangiye ngwiki ni 12:45 kuri BBC. Saa moya zirabura iminota 7 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mukizwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza bateza amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje mu mpera z'icyumweru ikipe ya Rayon Sport kuwa gatandatu yatsinze AS Kigali ibitego 3-1. APR FC inyagira Mukura ibitego 4-2. Ni mu gihe ejo ku cyumweru Gorilla yanganyije na Kiyovu igitego 1-1. Rayon Sport iracyaziyoboye n'amanota 33, APR FC ikabiya kabiri n'amanota 25 ariko ifite umukino umwe w'ikirarane. Kiyovu Sport iracyari ku mwanya wa nyuma n'amanota 8. Muri Afrika mu mikino yo guhatanira ibikombe bya Afrika muri CAF Champions League ikipe ya TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatandatu yanganyije na Yanga yo muri Tanzania igitego 1-1. Indi kipe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Maniema inganya na Faraba yo muri Maroc igitego 1-1. Ikipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudan yatsinze Mouloudia yo muri Algeria igitego 1-0. Ni mu gihe ikipe ya Esperance de Tunis yatsinze Pyramids yo muri Misiri ibitego 2-0. Ejo ku cyumweru ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo yo yatsinze Raja Casablanca yo muri Maroc igitego 1-0. Tujye mu Bwongereza. Pep Guardiola yemeye ko ari mu bihe bimugoye kandi ko atari kubona igisubizo ku bibazo byugarije Manchester City ni nyuma yo gukubitwa na mukeba wabo w'ibihe byose Manchester United. Byinshi kuri shampiyona ya English Premier League reka tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Amagambo amenyerewe gukoreshwa mu gusobanura ikipe yakoze amateka itwara ibikombe 4 bya shampiyona inshuro enye yikurikiranyije, ariko imikinire ya Manchester City muri uyu mwaka yavuye kuba ibibazo by'igihe gito ihinduka amakuba mu rwego rw'umupira w'amaguru.
byahumiye ku mirari igihe umukino wasaga n'ugiye kugarura akanyamuneza ku mutoza Pepe Guardiola waciye mu myanya y'intoki mu gihe cy'amasegonda 120 gusa. Kugeza ku munota 88 igitego cya myugariro Josko Vadio mu gice cya mbere cy'umukino utarushamaje ku jisho cyasaga n'igihagije kugira ngo City itahana amanota 3 kuri Stade Etihad. Cyakora ibyo byari imbere y'uko Mateus Nunes akora ikosa rimeze nka sakirirego mu mupira w'amaguru, guha mukeba impano ya penalty idakenewe. Igisubizo Bruno Fernandes yayinjije nta shiti cyangwa gushidikanya, 1-1. Nyuma y'iminota 2 byo bibaye neza ku isegonda rya nyuma, Amad Diallo Umunyakote d'Ivoire w'imyaka 22 wari nk'igishashi cy'icyizere kuri Manchester United yagenzuye akoresheje ikirenge kimoso ipasi yo mu kirere yakebewe na Lisandro Martinez mu nguni y'icyerekezo cy'izamu ifunganye ariko irangirira mu rushundura 2-1. Manchester City 1, Manchester United 2. Abafana ba Manchester City bagwa mu kantu, intsinzwi itera Pepe Guardiola gutungura abantu avuga ko yashobewe. Ibyo nibyo kandi sinshoboye, ndi umutoza kandi ngomba kubona igisubizo ariko sindi kukibona. Uko niko kuri kw'ibintu. Chelsea iri kugaragaza amashagaga akenewe mu isiganwa ry'igikombe yivanye imbere ya Brentford kuri Stade Stamford Bridge ku ntsinzi ya 2-1 mu gihe Liverpool yananiwe kwigobotora Fulham binganya 2-2 mu mukino unogeye ijisho cyane. Abakinnyi ba Arne Slot barangije ari 10 nyuma y'uko Andrew Robertson aherewe ikarita y'umutuku. Arsenal yo ku nshuro ya kabiri yikurikiranyije yananiwe kugabanya intera y'amanota irushwa na Liverpool inganya ubusa ku busa na Everton. Tottenham yinyaye mu isunzu isebya Southampton ku kibuga cyayo 5-0 byose byo mu gice cya mbere. Brighton nayo yatunguriwe iwayo itsindwa na Crystal Palace 3-1. Ni mu gihe Bournemouth yakira West Ham muri iri joro ku munsi wa 16 wa Premier League igeze mu mahina. Urakoze cyane Prida. Hagati aho Southampton yirukanye umutoza wayo Russell Martin nyuma yo kunyagirwa na Tottenham ibitego 5-0. Martin w'imyaka 38 yayoboye Southampton ayifasha kuva mu cyiciro cya kabiri umwaka ushize, ikaba yari shampiyona ye ya mbere. Yatsinze Leeds United ku mukino wa nyuma, ariko gutsindwa na Spurs no mukino wa 13 Southampton itsinzwe muri shampiyona mu mikino 16. Batsinze gusa umukino wabahuje na Everton mu kwezi gushize kwa 11. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva mwatugezagaho amakuru y'imikino yo kuri uyu wa mbere. Ariko mbere yo kubasezeraho na babwira amwe mu makuru twabagejejeho mu ncamake ko abatabazi n'imfashanyo biri mu koherezwa muri Mayotte kugira ngo hafashwe abahuye n'inkubi y'umuyaga ikomeye cyane yibasiye mu mpera z'icyumweru gishize iki kirwa cy'Ubufaransa kiri mu nyanja y'Ubuhindi hafi ya Afrika. Abantu barirwa mu magana, hakaba hari ubwoba ko bashobora kuba barahitanywe n'iyo nkubi y'umuyaga yahawe izina rya Chido. Naho ikibazo cy'ibiganiro bitaziguye hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisabwa n'u Rwanda cyatumye hadasinywa ejo i Rwanda muri Angola amasezerano y'amahoro ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi ho inama nkuru y'abepiskopi Katolika iravuga ko itewe umutima uhagaze n'ibintu bimwe na bimwe bitagera neza mu gihugu, harimo no kurya ibiturire. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu mutumvise kuri radio arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbc gahuza.com.